Shora gushira abana 10 mu ishuri kandi bakiga umwaka wose. Rero ndararikira Abadiaspora aho muri hose mwavuye i Burundi mufise ababanyi mufise imiryango ni mubafashe kugira ngo tugwanye ubukene mu gushira abana bacu mu mashuri, tugwanye ubukene mu guha imitabi imfuvyi abapfakazi, tukure ubukene twasize inyuma kandi nukuri nagomba ndababwire ubukene buri hose. Su Burundi gusa no mu mahanga hariho abakire hariho n'abakene. Rero sinshobora kuvuga ngo Burundi turakenye gose ku buryo twobwinuba. Abakene bari Buraya mwibarabara dora tubona Buraya abazungu basaba injya mwibarabara ari abazungu. Rero no ngaha nivyo nitwoca dutererana imiryango yacu. Iyo mvuga imiryango yacu mvuga umurundi ahari hose kuko turi bene mugabo umwe. Nta musi numwe ndagenda n'amaguru, igitoro kirahari kiragoye kuronka ariko turakibona kandi tugatwara imiduga. Kanatsinda twashitse ga mu Gatumba n'imiduga. Amazina nitwa Esperance Ndoricimpa, nkaba ndumurundi kazi ndumukozi w'Imana ndumuvuga butumwa nkaba n'umuririmbyi w'indirimbo mpimbazamana. Ego ntuye mu gihugu ca Canada ariko navukiye ngahi Burundi, nkurira ngahi Burundi ndumurundi kazi. Twazindukiye aho twatanguye ni mu ibohero rya Mpimba ku Musaga, niho twagiye kuraba abavyeyi bibarukiye bafise abana guhera ku kwezi kumwe kugeza ku myaka 3. Twagiye tubagemuriye agaseke kugira ngo gashobore kubafasha kuko murazi neza ibibazo abanyororo bagira cyane cyane uri umuvyeyi ukaba ufise umubebe ntivyoroshe. Rero twagiye kubaraba turanabasigira n'akamverope kugira ngo bashobore kwikemura mu tuntu duto tutashoboye kudutwara. Aha mu Gatumba naho twarumvise neza yuko batewe n'amazi kandi benshi baba mu mahema batagira aho baba. Duca twiyumvira cyane ku banyeshuri kuko ugwaruka burya nibwo Burundi bwejo. Muri bo harimwo abategetsi, muri bo harimwo abakozi b'Imana, muri bo turabakeneye. Twe murabona ko turakura, Uburundi burakeneye ugwaruka mu minsi iri imbere. Rero niho twiyumvire tuti ko amashuri agiye gutangura, reka dutere intege abavyeyi bariko baca mu bibazo bikomeye, tubazanire amakaye. Amakaye twatanze amakaye y'umwaka wose ku munyeshuri umwe guhera mu 12 kugeza mu wa mbere, kandi byagenze neza. N'abandi twasanze barenze twaciye twiyaranja turabaha duke ariko bose ndazi neza yuko bashimye. Ujyanye nkuko natangwe ndabivuga ndumukozi w'Imana, kandi nimba koko twitirira yuko turaba Kristo nukuvuga yuko turaba Kristo. Kristo nawe n'urukundo. Rero ntabwo two kwitirira aba Kristo tutarabanyarukundo. Ntitubikora kuko dutunze gusumba abandi, tubikora kuko dufise umutima wari muri Kristo, niwo udusugunika gukora ivyiza bigaragaza neza abo turibo. Kandi n'impamvu tubishira ku mugaragaro tukabishira mu binyamakuru nuko tuba dushaka yuko n'abandi nkatwe baza bakatwunganira bagatanga hirya no hino, kuko twese turazi ubuzima ukuntu bugenda, cyane ufise abana barenga 4 biga ku ishuri nawe atakaza ufise uri mpunzi n'ikintu kitoroshe cyane. Rero ndararikira abantu bose naho bufise ikaye y'abana 2 nuho umubanyi wawe kugira ngo abana nabo baje ku ishuri, kuko abo nibondera gakura. Nkuko natangwe ndabivuga, umuntu ntatanga kuko afise byinshi. Tujya dukenya uronse nudufashisha umubanyi wawe. Ndiko ndatera kamo Abadiaspora bari hanze, $100 ntabwo turikore, ntusho kurisumisha ngo umare n'imisi 3, ariko $100 urihaye umurundi ngaha anye $100 ishobora gushira abana 10 mu ishuri kandi bakiga umwaka wose. Rero ndararikira Abadiaspora aho muri hose mwavuye i Burundi mufise ababanyi mufise imiryango
miryango nimubafashe kugira ngo tugwanye ubukene mu gushira abana bacu mu mashuri, tugwanye ubukene mu guha imitabi imfuvyi abapfakazi, tukure ubukene twasize inyuma. Kandi nukuri nagomba ndababwire ubukene buri hose, si Burundi gusa, no mu mahanga hariho abakire hariho n'abakene. Rero sinshobora kuvuga ngo Burundi turakenye gose ku buryo twobwinuba. Abakene bari Buraya mwibarabara dora tubona Buraya abazungu basaba indya mwibarabara ari abazungu. Rero no ngaha nivyo nitwoca dutererana imiryango yacu. Iyo mvuga imiryango yacu mvuga umurundi ahari hose kuko turi bene mugabo umwe. Rero ndabatera kamo Abadiaspora, mwibuke igihugu mwavuyemwo, ivyo bavuga barabesha. Jewe ndi ngaha kuri tere, nta musi numwe ndagenda n'amaguru. Igitoro kirahari, kiragoye kuronka ariko turakibona kandi tugatwara imiduga. Kanatsinda twashitse ga mu Gatumba n'imiduga. Ubukene buri hose, nimuze mwebwe mwasumbije abandi, nimuze duteze imbere igihugu cyacu, ntidutererane leta kuko leta ni twebwe, ntidutererane igihugu cyacu, baradukeneye. Nimuzane ivyo muriko murakorera hariya mubizane mu gihugu, muze mwubaka amashuri, muze mwubaka ibitaro, muze mufashe imfuvyi n'abapfakazi barabakeneye. Nimwidibamire mujya amahamburger gusa. Ta foto nacabaye, ijambo ry'Imana rivuga ati aho uzogenda hose ukora iciza uzofotore. Nabeshe ganje nuzokora iciza nufotore, tugeza kwerekana icyo ukoze Imana yagushoboye abandi n'Imana yagushoboye. Ari abantu baza bitwaza urumva ngo icyo ukuboko ngo kw'ibyo gutanze ngo iki kubafure yikumenya cyo bisigura bisanzwe twadushaka kwerekana abaje bari mu rugo ari ibintu baba bafise bakabigumana bikarinda bibaborera ko batari barabitanga. Rero birasabye muze muri igora mwereka abandi yuko namwe mubishoboye. Menya neza Yesu imbere yuko atura abantu nta muntu yigeze azura ruka adahari, bose barabona. Nta muntu yigeze azura yabanza guhamagara Matayo ingo wandike, Luka ingo wandike. Rero no munsi Esperance ndoricima yahamagaye se Mavumbani ingumberi cyabona yego ko fondation doricima ije gukora amateka ngaha mu Gatumba, gutanga ibikoresho by'amakaye. Murabona Rwa mwitangero dance naitwa Semavumba umunyoni cyabona nyene batanga imfashanyo aba zoze mufyina n'ubuzima ngo ntibafotore. Fotora kora iciza ufotora ukora iciza nuko biba bimeze. Mwakamenye twagiye rero twashyira mu muziki mwakamenye Okay, twagiye rero n'umuziki. Foto ntacabaye, abana bose n'amafoto n'amakaye bahawe.
ni heza ejo ni ejo wanje ni heza. Ivine gitari sindayo.